Mu Burundi intambwe ziboneka zarashoboye gushikwako muri ino myaka kubera ubwitanga kw'igihugu n'abadushigikira mu iterambere. Muri ivyo twovuga ku bijanye no gusuzuma ingwara y'igituntu, harabonetse ibikoresho bihambaye bigezweho bisuzuma neza cane ndetse no mu mwanya muto. Ikurikirana ry'abarwayi bari ku miti mu gihugu cose muri rusangi rigenda neza. Gupima no gukurikirana indwara ya sida ku mavuriro aho abarwayi basanzwe bafatira imiti y'igituntu. Ibitigiri by'abarwayi igituntu muri uyu mwaka uheze w'2025 bangana 8,735, muri bo 5,550 bari bafise igituntu candukira. Bisigura ko ibitigiri vyongerekana kuko abatoye igituntu muri rusangi bari ku rugero rwa 77%, mu gihe mu mwaka w'2024 bari ku rugero rw'ibice 65%. Murumva rero yuko akazi karacahari, turacafise igikorwa co gukora. Abafise igituntu co mu maha candukira bari ku rugero rwa 49 mu mwaka w'2025, mu gihe bari ku rugero rwa 38 mu mwaka w'2024. Kujanye no gupima sida mu mwaka w'2025, abarwaye igituntu ibice 97.17% barapimwe baramenyeshwa ko bagendana umugera wa sida canke ataho bafise. Abarwaye igituntu bagendana umugera wa sida bangana ibice 5.17%, bose hamwe bakaba barashizwe ku miti yo gupfufaza umugera wa sida. Abarwayi bakurikiranywe bagakira bari ku rugero rwa 93%. Aha twokwikomera amashiko, murumva yuko ntambwe ari nziza. Aho Uburundi buza mu bihugu vya mbere mu gukurikirana neza abarwayi b'igituntu. Nkaba nagira nshimire abaganga babitwararika co kimwe n'abaremesha kiyago be n'abakorera mu mashirahamwe akurikirana abarwayi mu kibano, tutibagiye n'abashigikira Uburundi mu iterambere ry'amagara y'abantu na cane cane mu kurwanya indwara y'igituntu. Banyakubahwa mwese batumire bahire, nubwo biboneka ko tumaze gutera intambwe, haracariho agahaze kuko hariho ivyo tutarashikako. Aha twovuga nk'abantu bakekwa ko indwara y'igituntu bataja kwipimisha, n'abipimisha bararemvye batuma igituntu kigwirirana mu kibano. Kudasuzumira igituntu mu kibano arivyo vyofashije gupima no kuvura benshi kugira duhagarike igwirirana ryabo. Urugero ruto rw'abakingirwa indwara y'igituntu dufatiye ku bari bakenewe gukingirwa, hamwe n'ingorane ya ca gituntu cagajuye kigoye kuvura, kitumva ya miti isanzwe ikoreshwa mu kuvura igituntu. Nico gituma duhamagariye umuntu wese akorora ko yokwihutira kuja kwisuzumisha kw'ivuriro rimwegereye. Imiryango
n'ikibano boshigikira abagwaye igituntu bakareka kubinuba. Amaradiyo n'ibimenyeshamakuru mwokongereza ingufu mu kumenyesha indwara y'igituntu dufatiye ku bimenyetso byayo n'ingene twoyikingira. Tukibutsa ko ibimenyetso nyamukuru by'indwara y'igituntu ari ibikurikira: inkorora, gushuha, kubira ibyuya ku mugoroba, gucika intege, kubura ingufu, kubura akayabagu no guta ibiro. Mwumva yuko uruhara rw'abamenyeshamakuru ari ntangere mu kurwanya iyo ndwara y'igituntu. Banyakubahwa mwese batumire bahiye, twagira tumenyeshe ko no munsi kandi kabaye akaryo keza ko gutanguza icese ikoreshwa mu Burundi ry'imiti mishasha yo kuvura igituntu. Ku gituntu cumva imiti y'ibanze ni imiti umurwayi afata mu kiringo c'amezi 4, cyane cyane ku bana barwaye igituntu cumva imiti y'ibanze kandi abaganga basanze akwije ibisabwa ngo bavugwe igituntu hakoreshejwe iyo miti. Ku gituntu kitumva imiti ni imiti umurwayi afata mu kiringo c'amezi 6. Banyakubahwa mwese batumire bahire, imiti yari isanzwe ikoreshwa mu Burundi mu kuvura igituntu nayo nyene izoguma ikoreshwa. Mbere yo gusozera nagira nshimire ubugira kandi abo bose bafashe Burundi badushigikira mu migambi itandukanye yo guteza imbere amagara y'abenegihugu. Tukabasaba kongereza ingufu mu kudushigikira bimwe biboneka kugira ngo turandurane n'imizi iyo ndwara y'igituntu mu gihugu cacu. Yarambe Burundi buzira indwara y'igituntu, yarambe gufashanya ku Burundi n'amakungu, yarambe iterambere ishingiye amagara meza azira indwara y'igituntu. Murakoze, Imana ibahezagire.